reka nanone nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe shitonwanye bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza byinshi cyane bikuyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mba natoje mu buryo bwimbitse amakuru mba nigiriye ku rubuga rw'intambara nkigira hirya mu bice bigiye bitandukanye nkigira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntambara iguze iki gihugu n'umutwe twacu rwanisho M23 nkigira mu makomine atandukanye no mu gice cyacu cy'u Burundi nkakubiriza ibiriko birahavugwa reka aho uri hose wejeje gutwumva nagukengurukiye cyane reka mere ko ndakengurukira naho wejeje gufyonda sabone unatazi ko jambo kumutwanitse sabone ugafyonda ko amara gufyonda sabone kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo ndetse amara kudusangiza n'ibitekerezo ukebuka no gukanda ukatugira kariya gatoya kandi nawe udahwema gusharinga inkuru zacu ndagukengurukiye cyane ari naho ndahera nawe utaraiza gufyonda sabone kwamanuka aziko jambo kumutukanitse sabone ugafyonda ko wari gufyonda sabone kandi ukabnyaruka no hirya gato ukazugira no gafyonda ko wabara gufyonda ukazugira kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu mwese ndabakengurukira cyane ari abatwumviriza muherereye makumyabiri atandukanye no mu gihugu cyacu Burundi ari abaherereye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara ari abaherereye mu Rwanda Tanzania u Burundi Kenya na Uganda ndetse n'ahandi hirya no muri Afrika ndetse namwe muherereye mu bihugu by'amakungu ya kure cyane mu bihugu bya binini ndabakengurukiye cyane mu ngingo nkuru amakuru yanje agiye kwibandaho nakobwiriza byinshi byo kuvugwa mu gihugu kibi cyane mu gihugu cy'u Burundi nakubwiriza yuko nyene mu Burundi abapolisi bari kwidoga ko bafashwe nabi n'indongozi z'igihugu cabo ibazeraho abaro polisi cyangwa se abavuga ko nabo bari mu bajejwe umutekano bari kwidoga ko bafashwe nabi abapolisi bari ko bafashwe nabi indongozi zabo nyene abapolisi b'u Burundi bamaze igihe kinini bidoga bavuga ko bafashwe nabi n'indongozi zabo ku rugero rudasanzwe abo bapolisi baramenyesha ko bamaze igihe kinini bafungura nabi cyane ababeshi basigaye bafungura rimwe ku munsi ntibakigira imyambaro ikwiye y'akazi n'ibindi bikoresho byankenerwa beremeza ko ico kibazo bagishikirije umukiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Interese bavuga ko haheze umwaka urenga abizi ariko gushika ubu nta nyishu arigera arabahereza nyine nta kintu na kimwe bariko bararonka birakomeye cyane biranateje akarorera bibaze aho abakuru b'ibihugu cyangwa se abandi barongoye inzego z'umutekano zikomeye cyane batariko barafasha abapolisi kugira ngo barinde umutekano w'igihugu neza two kwibaza ngo umutekano waba mwiza gute nyene n'abajejwe umutekano batariko barafatwa neza n'imidonido nyene y'amakuru twabateguriye turibuze kubashikiriza byinshi kuri ino nkuru rongera kandi nkubwirize ko Karehe rurambikanya hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'inyeshyamba za FDLR FLN na Wazalendo ikacombo bibaye bibi cyane bwo ni muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho intambara rwambikanye ndetse bikomeje kuba akarorero gusa imirwano imaze iminsi ibiri mu gace ka Kacombo kaherereye muri teritwari ya Karehe Lieutenant Colonel Guduvarayo wa FDLR ndetse na Colonel Ben bahungiye igatoyi isoko ry'abatoza mu Burundi News TV iri mu gace ka Bushaku teritwari ya Karehe ivuga ko hajize iminsi mu gace ka Kambombo havugwa imigwano ikaze ihanganyije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC zifatanije na Wazalendo FDLR ndetse na FLN byicano turazi kugira ko mwidonide y'amakuru nyene naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacato mudafata iminota yo turenze 10 cyangwa 15 gusa ngo yumvire byinshi amatwi yawe ategeze yumva idonide y'amakuru mu kanya gato cyane kuri mkuronje bari uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wayo kaze ukaze mwidoido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi akaze nazaniza mu gihugu cibi cyane mu Burundi reka nangure nkubwiza ko Karehe rurambikanya hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'inyeshyamba za FDLR FLN na Wazalendo ikacombo birakomeye cyane nyine bimaze kuba akarorero gusa imirwano imaze iminsi iri mu gace ka Kambombo gaherereye muri teritwari ya Karehe Lieutenant Colonel Guduvarayo wa FDLR na Lieutenant Colonel Ben ngiye igatoyi
isoko ry'abatozamakuru ba Burundi News TV mu gace ka Busha ku teritwari ya Karehe ivuga ko hasize iminsi mu gace ka Kambombo havugwa imigwano ikaze ihanganishije umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC zifatanije na Wazalendo FDLR na FLN. Umutangabuhamya avuga ko ari ubwa mbere inyeshyamba zirwanya leta y'u Rwanda zikoreye hamwe mu kurwanya umutwe wa M23. Aha akaba yavugaga ubufatanye mu vya gisirikare hagati ya FDLR ndetse na FLN. Uyu mutangabuhamya yakomeje avuga ko biboneye abagwanyi ba FLN bayobowe na Koloneli Benibe bari kumwe n'inyeshyamba za FDLR ziyobowe na Lieutenant Koloneli Kaduruvayo. Abarwanyi ba FDLR bakaba baraturutse muri segiteri yitwa Kanini iyoborwa na Koloneli Marinette. Andi makuru akomeza kandi asigura ko muri iki gitondo imigwano komeje abagwanyi bakaba batewe imbaraga n'ingabo z'u Burundi zaje zivuye mu mujyi wa Bukavu. Hagati aho abaturage bivanze na bamwe mu Wazalendo bari guhungira mu gace ka Gatoyi. Twashatse kumenya ivyo migwano duhamagara umuvugizi wa FARDC Lieutenant Colonel Njiko Kayiko ariko ntitwamubona kugera ubwo twababwirizaga nyene iyo nkuru. Numva ko nyari wa mukuru tutaronse, ariko tukaba turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo twamenyere byinshi kuri iyi mirwano ndetse turaza kubashikiriza mu yandi makuru nyene twabateguriye ko murazi neza ko nyene intego yacu ari kubagerekaho byinshi tukabwiriza ivyo amatwi yanyu atigeze yumva. Dusubiye iwacu i Burundi rero naho biri kuvuga ko abapolisi baridoga ko bafashwe nabi n'indongozi zabo. Abapolisi b'u Burundi bamaze igihe kinini bidoga bavuga ko bafashwe nabi n'indongozi zabo ku rugero rudasanzwe. Abo bapolisi baramenyesha ko bamaze igihe kinini bafungura nabi cane, ababeshi basigaye bafungura rimwe ku munsi, nibagira imyambaro ikwiye y'akazi n'ibindi bikoresho vyankenerwa. Baremeza ko ico kibazo bagishikiriza umushikiranganje w'intwaro hagati Bwana Martin Ninterese uyoboye igihugu umutekano. Bavuga ko aheze umwaka urenga abiza ariko gushika n'ubu nta nyinshi n'imwe bararonka. Icaje kibasonga muri ino minsi n'amafaranga bakatwa ku mushahara wabo buri kwezi ya Assurance Vie yategerezwa guca aja mw'ishirahamwe Sokabu rijerwe gutangariza akazoza k'abakozi, ariko ayo mafaranga nayo haheze amezi arenga 5 batayabashirira muri iyo shirahamwe kandi bama bayakatwa buri kwezi. Ubu abo bapolisi batakirwa ayo mafaranga ya Assurance mw'ishirahamwe rya Sokabu byababujije uburusho bwinshi bari rekuwe n'amategeko y'igihugu c'u Burundi. Aba bapolisi kandi bari bemewe n'amategeko y'igihugu gusaba ingurane muri iyo shirahamwe Sokabu kandi bikananyarukira, ariko ubu basigaye ari kibazo gikomeye. Ubwa mbere bagiye gusaba ingurane vyamara umunsi umwe gusa iryo shirahamwe Sokabu rikaba rirabaronyeje iyo ngurane basavye, ariko ubu batakirihirwa ayo mafaranga ku gihe muri iryo shirahamwe. Iyo bagiye gusaba ingurane babwirwa ngo nibabe barindiriye, bakarindira bakabasubiza amaso agahera mu kirere. Abapolisi bakaba badatahura ukuntu amafaranga yabo bakatwa ku mushahara buri kwezi adashikira iryo shirahamwe Sokabu ku gihe, ahubwo bobo babona ko ari ubusuma n'ubunyonyezi bukabije bukorwa n'indongozi zabo. Ngaya nguko rero nyene biriko birabaye n'iwacu Burundi n'akarorero gusa byinshi cyane. Rero turagenda tugaruka ku makuru yacu agiye atandukanye, aho turagenda tubabwiriza ibiriko birahavugwa. Nshuti banywanyi bacu mwari muriko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumeze ndabasaba gufyona subscribe mutarafyondako, kandi mbasaba gukomeza kudusangiza n'ibitekerezo no tujye turabasha kubana 5 kuri 5. Amakuru yanjye nakagaruka kuri mukoronje bamuri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao.